alikutana na asiye mtu. Neema ya Mungu ikamlinda kwamba yule asiye mtu hakufanikiwa tu, yahuye n'umuntu atari umuntu. Ubuntu bw'Imana bwaramurinze kugira ngo uriya muntu atari umuntu ntashike kuco yipfuza. Niyo majambo dutanguranye. Iyi nkuru yabaye mu gihugu ca Tanzania. Iyi nkuru yashinzwe intahe n'umupasiteri azwi cyane w'icamamare muri Tanzania bita Askofu Gwajima. Yatanguye avuga ngo muribuka umusirikare muri cagiye twari tukiri ikawe. Bangahe bamwibuka? Abantu benshi muracari bazima, ndazi muramwibuka. Ibi bintu yabivugiye canke iyi nkuru yayivugiye imbere y'urusengero, ariko abashingira intahe ivyabaye kuri uyu musore w'umusirikare. Uyu mu bishop bita Gwajima yahagaze imbere y'abayoboke biwe, abashingira intahe y'umusirikare yakundanye n'umuntu atari umuntu. Yarahagaze imbere y'ishengero aravuga ati, inkuru yatanguriye muri Zanzibar. Umusore umwe yagiye kwiga amashuri ya gisirikare canke imwe twita formation yo kugira ngo abe umusirikare. Ariko uyu Askofu Gwajima yaravuze ngo sinshobora kumuvuga izina kubera yuko ubuye ari mu bontwara. Ati mu gico gihe ivyo bintu vyamubako nti yari bwaye mu bontwara, kuko uyu Askofu Gwajima yarigeze ko arongoye ako gace ka Kawe k'umushinga amateka waho. Ati vyagenze gute rero? Ati uwo musore yagiye kwiga ibijanye na gisirikare muri Zanzibar. Hanyuma kwa kundi basohoka babahaye umwanya wo karuhuko, asohoka hanze kujya baja gutembera, avuga ati babaduhaye agasoti. Ati umusore asohoka hanze ahura n'umukobwa. Bamaze guhura n'umukobwa baraganira, baravugana. Bamaze kuvugana kwa kundi umuntu bamuriko muri dondorana, umukobwa aramubwira ati jewe mva Dar es Salaam. Umuhungu nawe avuga ati wow, nanje umuntu ava Dar es Salaam, kuko umusore nawe yasanzwe aba. Misi yarabandanije. Ati buri uko uwo musore baronka akantu bita gasoti yarasohoka agahura na wa mukobwa. Igihe kiza kugera baratandukana kubera ko umuhungu yarabuze umukobwa ntiyasubira kumubona. Umusore yaje kurangiza formation, arangiza amashuri ya gisirikare, agaruka Dar es Salaam. Umunsi muri karatembera abona wa mukobwa babonanira Zanzibar. Amubona aho yari karaca, uwo mukobwa atwaye imodoka nziza cyane, za zindi nziza cyane zo mu bwoko bwa Land Cruiser. Umukobwa abonye wa musore yaramuhamagaye, aca mubya urira. Baca barurira mu iyo modoka, baragenda bashika ahantu bita Mikocheni, ahantu harazwi cyane muri Tanzania. Bageza mu ako gace ka Mikocheni, ahantu hitwa ngo iruhande yo kwa Osama, hariho agashamba, hariho amakorosi ukata ngo rimwe iburyo irindi ibubafu, ngo bakase ibubafu. Bashika kwa wa mukobwa aho yari asanzwe aba. Umukobwa yabiwe afise inzu etaje igeretse rimwe. Nuko batangura gukundana, urukundo buke kugeza aho uwo musore yimuka akava aho yasanzwe aba akaza kubana na wa mukobwa. Ati babanye hagati y'amezi 3-4 gutyo. Mu nyuma batangura gutegura ubukwe, bimwe twita mariage. Uyu pasiteri arakomeza ahagaze imbere y'ishengero arababwira ati namwe murabizi iyo umukobwa hageze ko bamutwara iwabo ukuntu aba yishimye, ukuntu aba aryohewe. Bateguye umunsi baja gufata imodoka, kubera ko uyu musore abavyeyi bari basanzwe baba ahantu bita Singida, mu ntara ya Singida. Bageze mu modoka, umukobwa yicara ku idirisha, umuhungu yicara hagati iruhande ya convoyeur. Baratangura urugendo, baragenda barenganye i Dodoma gato, ahantu bita Bagi. Umuhungu aravye iruhande yiwe abura umukobwa, araraba abona intebe iri vide. Umuhungu atangura kwibaza ati none ko imodoka itahagaze, uyu muntu yobagiye igenze gute? Umusore wacu ngo yaciye akora kuri convoyeur buke, aramubaza ati konda, hariho umuntu yaricaye ngaha twari turi kumwe.
ati mugabo jewe ntawo mbona. Ati wewe uramubona? Sasa hatujajua konda alikuwa Wa anaona mukamvayeri ngo arahindukira amwitegereza ati bro, reka kugorana sha, reka kugorana. Uyu pasiteri akomeza avuga ati ntawamenye kuko konvayeri yamubona umukobwa ko ahari canke adahari, kuko konvayeri yishuye umuhungu ati reka kugorana sha, reka kugorana. Wa musore abonye umenga bamufashe nk'umusazi, arebwira ati kuri parikingi y'imbere dururuka, kwa kundi imodoka zigenda zirahagarara zishitse ku maparikingi. Bahashitse wa musore ashaka kururuka, yumva wa mukobwa amufashe ukuboko ati ugiye he sheri wanje? Tekana, ntuntwaye iwanyu, tekana tubandanye urugendo. Umusore ngo acatanga kuvuga ngo mbabarira sheri, ati mukanya sinariko ndakubona cangira ubwoba. Umukobwa ati tekana, tekana nta kibazo na kimwe gihari. Uyu mupasiteri ahagaze imbere y'ishengero akomeza avuga ati ngo iyi si nkuru, ni ibintu byabaye, ntimubifate nk'inkuru, ibintu byabaye. Imodoka irakomeza, hashize akanya byongera kuba, umuhungu araba umukobwa aramubura. Umusore wacu amaze kubibona yihagarara ko nk'umuntu w'umugabo, yiha amahoro, aratekana. Imodoka igiye imbere igeze kuri parikingi yindi, umusore ngo yasohotse yiruka asiga n'amasakoshi n'ibintu byose bari bafise. Baramubaza bati nibiki nawe bigenze gute? Ngo umusore ijambo yabishuye ababwira ngo nimugende, ngo je nimundeke, ngo nimugende. Aca yicara hasi yicurikira kwibuye. Haheze akanya wa musore yumva umuntu amukoze ku rutugu, ahindukiye abona ni wa mukobwa. Aca aramubaza ati aha niho iwanyu, wambwira ko ntwaye? Umusore atangura ati oya mbabarira. Umukobwa nawe ati ndakubabarira iki gasheri wanje, ko wambwiye ko tugiye iwanyu, jewe shaka untware iwanyu, nta bindi shaka. Ngo wa musore ako kanya ngo aca atubwenge araraba. Hanyuma iza akanya umusore yongera ararabuka. Umukobwa amubwiye ati sheri, wowe twavuganye yuko untwaye kubinyerekana iwanyu, ubona abavyeyi bawe, ati ibi ni biki uri kurangirira? Umusore agize ati jewe mbabarira, aguma mwayo majambo. Haca umuntu, nisaidie. Wa musore acasimbira kuri wa muntu, arafata aragumya, bavuza induru ati yamara mfasha. Ati uyu mubona turi kumwe si umuntu. Umukobwa nawe ati sheri, aha kweri ubona ntari umuntu? Umusore ati uyu si umuntu bagantomwe, ati uyu si umuntu. Ati n'ikimenyamenya namubuze incuro zibiri mu modoka ayonga, nkamubura akongera akagaruka, si umuntu. Umukobwa abwira abantu ati mubaze iyo twavuye. Umuhungu ati uyu turabana mu nzu. Abantu bagize bati mubana mu nzu hehe? Ati Dar es Salaam. Ati mwashitse ngaha gute? Ati twafashe imodoka imwe tuvuye muhira. Ati mugiye? Ati ngiye kumwerekana muhira iwacu abona abavyeyi banje. Abantu bagize bati musore reka mayera, abasore b'iki gihe turabazi, ahubwo fata umuntu wawe mubandanye urugendo. Umusore agize ati oya, ahubwo nimumfashe. Uyu mupasiteri akomeza avuga ati iyo mu buzima ubonye ikintu giteye ubwoba cyane kirenze ukwemera kwa kiremwa muntu, iyo ukibwiye umuntu agufata nk'umusazi cyangwa agufata nk'umunyamanyanga, nk'umuntu adakomeye neza mu mutwe. Wa musore aguma afashe wa muntu yanka kumurekura, atangura kuvuza induru avuga ati mumfashe. Abantu benshi batangura kuza, abantu benshi batangura kugwira mwaho aho hantu mw'ico kibanza. Wa mukobwa abibonye aca arayonga kandi iyindi ncuro imbere y'abantu. Ba bantu babibonye niho batanguye kwemera ko aha hantu hari ikibazo, ati yamara ibi bintu birimo ikibazo. Baca bafata uwo musore bamwuriza imodoka imusubiza Dodoma. Ashitse Dodoma
umusore avuga ati nimundonderere urusengero urwo ari rwo rwose bamfashe, kuko uwo musore nta rusengero yajamwo, yari umusore adasenga. Bamutwara ku mupasiteri umwe, amubwira ibintu byamubayeko vyose uko vyagenze, nawe aramubwira ati ivyo bintu twebwe ntavyo dushobora, ati ni mumutware Dar es Salaam ikwawe kwa Gwajima. Uyu Gwajima avuga ni uyu mupasiteri ariko aratanga ubuhamya. Uyu pasiteri Gwajima arabandanya ati niho bamunzanira, ambwira ibintu byose byamubayeko, ati iciza nuko aho twakorera ikawe hari hafi naho bita aho kwa Osama. Pasiteri ati ndamubwira ati tugende aho kwa Osama utwereke aho usanzwe uba, kuko umusore ariko aravuga ati hari impuzu zanje, hari amadokima yanje, ibintu byose bindanga biri mu irya nzu. Ati turagenda. Twaragiye turagenda, dushitse abantu kwa Osama dukata hahandi dukata, dushitse tubura inzu. Turagaruka inyuma tubaza abantu b'amabutike bari muri ako gace, ndababaza nti uyu muhungu muramuzi? Ati turamuzi, ati n'umusirikare yama aca ngaha buri munsi yambaye n'impuzu za gisirikare. Nongera ndamubwira nti musore, ati ongera uje imbere utwereke aho waba. Tugeze aho yatubwiye ko ariho inzu yabamwo iri n'umukunzi wiwe, ati twasanze ari kibuga, ari parcelle. Umusore we yakomeje atubwira ngo hajya hariho inzu, ngo hajya hariho inzu, ngo hajya hariho inzu. Ati mbwa twebwe ntaho twabona. Tubajije abantu babo ako gace, ati ni muri kudufinisha, ati ni parcelle igaragara kuva kera ntiharigera hubakwa n'inzu n'umunsi n'umwe. Uyu mupasiteri niho yakomeje avuga ngo yahuye n'umuntu atari umuntu, ubuntu bw'Imana bwaramurinze kugira ngo uriya mukobwa ntashike ku cyo yari yipfuza. Ati icyatumye ujya mukobwa ayonga mu modoka inshuro nyinshi ni imbabazi z'Imana zari kuri ujya musore. Arangiza avuga ngo Imana ikugirire impuhwe nk'uko yazigiriye uriya musore. Uyu musore bivugwa ko akiriho, ari n'umusirikare, yabandanije imirimo yiwe, ubu bintu byose byarasubiye ku murongo. Iyi ni inkuru yatanzwe cyangwa n'ubuhamya bwatanzwe na Askofu Gwajima ahagaze imbere y'ishengero avuga ibyabaye kuri uyu musore. Muri Tanzania aho twumiza, muri Tanzania afite byinshi bitavugwa ariko bihari. Mwakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift ya Jim, andanye mukora subscribe